sogokuru umurundi kazi n'uwo gusaba umurundi kazi n'uwo gukuya umurundi kazi n'uwo gusasa umurundi kazi n'uwo gusya n'uwo kuvoma iyibambewe sogokuru. Ndabahaye ikaze mwese kuri Tuyagire Vanessa. Nashaka tuyage kuri iyi audio y'umunyamurenge yavuze ashimira abarundi. Abanyamurenge bageze mu Kirundi tuhita ngo aho umwansi ashaka. Abanyamurenge bagifata bacemera amabwire ya Kagame, yaba Kagame, iriya kundi yaba Kagame bakiri mu ishamba, harimo na Museveni babahenda yuko bakwiye kubafasha, barashimye. Muraho neza bavandimwe kuri dukundi wacu. Twizere ko mumeze neza mwese muri amahoro. Mu by'ukuri turashima Imana kuko umwanzi w'umunyamurenge ari we Red Tabara na Mai Mai bagaragaye mu gusenya imihano y'abanyamurenge. Mu gihe kinini turababara, tubura ko tugira, twapfushije abana bacu barapfuye, twabuze imihana, twabuze amatungo yacu. Ariko kuri none mu by'ukuri turashima Imana ko uwo mwanzi ari maraswa, kandi turashimira ingabo za Gumino ziyobowe na Colonel Shaka Nyamusaraba. Imana imuha umugisha. Uriya mugabo yakoze ikintu gikomeye mu bwoko, mu mateka azandikwa, aho tumaze igihe dutakira isi, tukabira isi, tukabira ibihugu bya East Africa, tukabira Afrika muri rusange, dutaka tuboroga yuko abanyamurenge barimo bicwa na Red Tabara na Mai Mai. Kuba Colonel Shaka Nyamusaraba ari guhangana na biriya bitero, akaba yarasabye igihugu nk'u Burundi kumufasha muri rwa rugamba, abarundi bakemera bakaza bakunamura inkota iri ku banyamurenge, bakaba barimo barwanya umwanzi watwikiye umunyamurenge. Iki ni ikintu umunyamurenge wese uri ku isi yakagombye guhagurukira, akagishima Imana, akakivuga, kuko ni ikintu cururukije imitima y'abanyamurenge benshi baharanira amahoro yacu, y'akarere k'iwacu kongera kubaho no kwikura mu gasuzuguro. Red Tabara yaraturashe na Mai Mai irasaba ababyeyi itwika imihana. Kuba Uburundi bwahagurutse bukaza gufasha ingabo za Gumino mu guhasha uriya mwanzi watsembye abanyamurenge, ico ni ikintu umunyamurenge wese yakagombye kuvuga kuri none, akagishimira Imana, akavuga bya bindi mwirirwa muvuga byose byatambutse. Ibifite agaciro kuri none ni iki kintu cabaye, kuba twabonye igihugu kibona karengane n'agahinda k'abanyamurenge kigahaguruka aho ibihugu byinshi byifashe. Turashimira igihugu c'abarundi, igihugu c'u Burundi rwose turagishimira, kuko twasanze abarundi ari abantu b'impuhwe, tibashobora kureberaho umwanzi. Nubwo iri Red Tabara benshi bavuga ngo ishaka gutera Burundi, nibyo birumvikana, nibashake bambuke ku nyungu zo kwirasa nk'umwanzi wabo, ariko gusa kuba bihuriranye Red Tabara kandi yaradutwikiye na Mai Mai, kuko nta Red Tabara nta Mai Mai. Barashe Red Tabara barashe Mai Mai, bagafatikanya n'ingabo za Gumino ziri muri iriya operation. Colonel Nyamusaraba Imana ni umugisha n'ubuyobozi bwe abo bakorana. Tukaba dusaba abanyamurenge bose kwisi guhaguruka gushigikira uyu mugambi, kuko niwo wonyine dufite uzadukura mu kaga, uzadukura muri kare gasuzuguro, uzuna muri rankota, uzahagarikira jenoside yakorerwa abanyamurenge. Imana impera umugisha Gumino rwose n'abanyamurenge bose basupportinga Gumino. Imana impere Uburundi bwahagurutse bukadukura mu isoni, bukarasa Red Tabara na Mai Mai. Abanyamurenge mugende mushima Imana. Nkuko rero muvyumviye muri iyi audio y'uwo munyamurenge ahamagarira abanyamurenge bagenzi we gushimira abarundi no gushima Imana. Mwibuke igicwa ry'abahutu b'abarundi
bari barahungiye muri Kongo. Hari abarundi n'abarundikazi benshi bahungiye mu Rwanda 93, abandi baja muri Kongo. Baja mu makambi y'impunzi muri Kongo, mu Rwanda naho nyene baja muri ayo makambi y'impunzi. Intambara 94 imaze gutera, baba Hutu n'abahutukazi bo mu Rwanda, b'abarundikazi baciye bahungana n'abanyarwanda biruka Kongo, bashikira muri ayo makambi. Bashikiye muri ayo makambi mwese murazi vyabashikiye. Ukuntu bishwe nk'utunyegeri batababarirwa. Bicwa nabande? Bicwa n'abanyamurenge bishize hamwe n'aba Kagame, abo banyamwasa bose, abantu bose muzi bari mu kiroberi barimwo ababishe murabazi, harimwo na Kaguta, igisirikare ca Kaguta, harimwo n'igisirikare c'u Burundi ca Buyoya. Barabishe barabica, Babuyoya bamaze gukuramwo akarenge, abanyamurenge ntibahagaritse gukorana na Kagame. Izi ntambara zarabandanije, abanyamurenge bahitiye ari abantu bishimira cyane Kagame, bamwita muzehe wacu, Kagame gose n'umuntu Imana yaturungikiye gose. Kagame abavyeyi benshi b'abanyamurenge bagiye gutahura yuko Kagame ari umuntu mubi, benshi bamaze gupfisha abana benshi cyane b'abahungu, abagabo babo benshi barapfuye. Ubu mu banyamurenge dufise abapfakazi benshi n'abana batagira banse benshi na cyane b'abakobwa. Ubu mu banyamurenge dufise abana babigeme basazi iwabo batagira abagabo kuko abo batwaye Kagame yabamaze. Uno musi barahindukiye ngo abarundi ngo barabashimira. Mwabanyamurenge mwe, igikura ahubwo nuko mwobanza mugaca ubwenge mukava inyuma ya shetani. Ndababwiza ukuri nta muntu numwe azokwigera ahimbagwa mu buzima bwiwe mugihe yasheshe amaraso. Abanyamurenge muravuga ko musenga kandi mukavyerekana mu gutamba, mu guhamiriza, mu kwisonzeca cyane, ariko nagomba ndababwire uwabahanuye gukorana, gucudika hamwe n'abicanyi, uwo muntu yabahanuye nabi. Nimba kiriho mukwiye kumuva inyuma, nimba atakiriho naho mukwiye kwihana. Gukora amagorwa, ubwa mbere mwibaza ngo muriko murica abahutu, kandi mwari muryohewe benshi muvyigamba, ariko mwasanze mwarihenze. Mwasanze uwahiga kwica abahutu ahiga no kwica mwebwe. Mwasanze mbere na mwebwe muriko murahomba nk'abo bahutu. Nivyo nama mpanura abantu, ntugacudike n'umuntu wari we wese afise ideology yo kwica. Ntugeze, nta muntu numwe yashesha amaraso azokwigera abaho mu mahoro, nta muntu numwe yashesha amaraso azokwigera impera n'impera asaza mu munezero. Nta numwe. Na Kayini amaze kwica Abeli, Imana yamubwiye ngo tandukana n'abavyeyi bawe, utandukane n'abantu bose bakuri hafi, uje kwehera kwa yaya mu mashamba, ntukiri umuntu. Namwe mwashesha amaraso y'inzira karengane. Umuntu wese yakoze ubwicanyi naho yoba umuhutu, yarashesha amaraso, ntashobora kubaho mu mahoro. Ntibazobahende ngo hariho ideology ngo yo kwica ubundi bwoko ngo musigare mwenyene. Ntibishoboka, nimushobora kwibana mwenyene kuko muvuga ngo murazi Imana, ariko iya mwari muyizi mwotahuye yuko ico catumye Imana ibarema ari naco catumye Imana irema barya abandi, kandi iyo Mana yabaremye ari nayo yaremye barya abandi. Bisigura yuko iyo ufashe urya wundi ukamwica, Imana irababara kuko wishe ikiremwa cayo, akazi amaboko yayo yakoresheje. Rero banyamurenge, gushimira abarundi ntibikwiye, ahubwo igikwiye nuko mwihana kwanza bo mwishe, hanyuma mugatangura kwitandukanya hagati yanyu. Abagishigikiye bakagame na bakaguta, abagishigikiye ideology yo guhonya abantu mukabava inyuma, abatabishigikiye nabo mukiyunga mukaja hamwe mukabandanya kwigisha abo bakibishigikiye katari vyiza. Naya handi ho mubandanije muzohona mwese azobahonya ntagira imbabazi. Ikindi naco nobahanura kwishimira Kongo, aho muri hose mugatunga idarapo ya Kongo. Kongo ni wanyu, ni Imana yabonye ko mukwiye kuba. Ico catumye muhamaza imyaka amajana n'amajana, bakabahenda ngo muzotaha mujahe. U Rwanda si wanyu, bikure mu mutwe. Aho hani Imana yarabahaye muhicare muhagwanirire murondera amahoro muhakunde. Abakongomani bagize independence umusi mukuru, namwe mwishime, mureke kwishimira independence z'abandi, z'abanyarwanda, z'abarundi. No, ikundira igihugu cyanyu.
mwebwe mwarikuye aheza ariko ubu muriko muraganya ariko ntirirarenga kandi mu kirundi duca umugani ngo iritararenga nturitera ingata haracariho umwanya wo guhindura hanyuma yindi ya ideology ngo yuko muzofata Kongo mukayigira iyanyu ngo abakongomani bose mwabishe mwama mwigereranya n'Abisirayeli murabanza mugende kwigira kuri Isirayeli imaze kwiba Abapalestina igipande cabo babesha ngo ni Imana yabiberetse intambara barimo ino munsi Abapalestina n'Abisirayeli intambara yabo ntiruhuka Isirayeli no munsi hagaze kubera hari abazungu bagenzi babo babibunze iruhande bo kubaproteja kugira ngo babe barasambura ibihugu n'ahandi hoho iyo akaba Abisirayeli bari nko muri Afrika Abapalestina n'abari muri Afrika ubu Abisirayeli baba barahonye kera namwe ntimwizezwe ibitizereka ngo nimufate ngo igipande ngo ca Kongo ngo Kivu yose ngo mugiye ngo muyigiriye iwanyu ngo muzoba mu ntambara izo ntambara mbega izo ntambara muzozigwana muzishobore igikuru nuko mwoba abakongomani Kongo yose umuravi kabiyi iwanyu hamwe uva Kivu ukaja no ku kiyaga ca hehe hose wizeye ati ndi muri Kongo iwacu abariko barabahenda izo ideology zo gufata igihugu c'abandi ngo mugisambune mukigira ubunwenwe ngo mwigarurire abo bantu bafise inyungu zabo bakorana n'abakoroni ntibabakunda nta na gato y'intama horo babashakira kuko abana b'abakongomani ubu barikanguye kera mwabatuka ngo ni njiji ngo ntibavuga ubu abakongomani barikanguye my dear na wambiza ukweli watawakomesha shime Kongo muyifata ukwiri muyikunda ukwiri ahubwo muyiyamirize abo banyarwanda abo barundi abo baganda baza gutera Kongo ahubwo mufasha abakongomani no kubarereka musabe imbabazi abakongomani bagenzi banyu mubabwire ko mwari mwarahenzwe mwemera icyaha kwihana si bibi ahubwo ikibi n'ukutihana mukundane mufasha Kanyarwanda canka Karundi canka akagande kari muri Kongo kuyisambura simvuze ngo mufasha abantu bose oya mufasha umuntu afise ikigwanisho yaje muri Kongo yanyu mumutandagure nka kurya intuzeye intambwe ifashe igikoko ingeregeri yirya kuko ntaco babaza gukora atari kubabuza amahoro naye ahandi ho ngo dushimira abarundi gose ngo dushimira abarundi my dear araba abantu mwabuze imboneza zanyu zose zarapfuye nabo babashize muri iyo ideology yo kwica abandi sinzi ko bakiriho abo banyamurenge bagiye gukorana na Kagame n'abanyamwasa kuri iyo ideology yo kwica abandi sintawuzi ko bakiriho ubu musigaye muri generation itagitunze mwari mutunze uno munsi uravye valere y'inka ibikoko mwari mufise kiriya kihe ibikoko mwari mufise ibitungwa mu Kirundi n'ibitungwa ibitungwa mwari mutunze kiriya gihe inka impene intama ibiki byose yabo no munsi mukibifise muba muri ababiliyone y'abambere bo mwisi kuko inka zirazimvye ubu inka zirazimvye kandi mwari mufise za nka organika pani bibika bapakiye imiti bigwaye ingwara barabakura mu mata n'ubuki yanyu babava yanga mugondo ubu mwese mugenda muririra Imana musenga Imana ikunda abayikunda Imana ikunda abayubaha Imana ikunda abanyavyaha bemera icyaha bakihana n'abaganganiye abemera ngo niberanda ntibemera amakosa abo bantu Imana irabihoza garukira Imana yoyo umuremyi w'ijuru n'isi mureke gukurikira abantu mureke gukurikira abanyepolitike bafite ideology zo kumarisi zo gutera intambara muzi neza yuko umukristo aharanira gukora ibishoboka byose ngo isi ibemwe amahoro ntimuba mukwiye kuvuga ko musenga mukwemera no guterana n'abica umuntu wese asesa amaraso n'ushigikira usesa amaraso ndabarahiye katazopfa rose amahoro muri inosi ndetse no ku mpera y'isi mugira ibihe byiza rero mwese kandi twese duharanire kurondera amahoro murakoze